Bakunzi b'isamirizi yacu b'urubuga YouTube ndabaramukije. Kuri uyu mugoroba ndahimbawe no kuba naronse abatumire ugwaruka mubona ugwaruka rw'abarundi b'aba diaspora ndazi ko mukunda ako gaterme none bagira babaganirire bababwire ingene bajino ivyabazanye banababwire n'ingene namwebwe mushobora kuzi no kubera yuko nimba baronse ayo mahirwe kubera iki none mwoho mutoyaronka na cane cane tugomba kubwira ugwaruka rw'abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye bagomba gutangura ivyigwa vya kaminuza hamwe n'abahejeje bac bagomba gutangura master. None rero tubahaye ikaze muri iki kiganiro baraheza babanze batwidondore hanyuma mpeze ndababaze ibibazo. Woshobora kutwidondora wewe le plus jeune. Jewe nitwa Ingabire Brunel. Hanyuma umwaka wa kabiri naje kwiga ndibaza ni nk'ivyo naje kwiga imaji imyaka ibiri nkuko baje kubivuga ndibaza ni nk'ivyo. Wotubwira domaine wigamwo? niga takigoye muri Faransa ntibonyeroheye ndiga génie civil mu bintu vyo kubaka. Ego. Okay, murakoze cyane. Wona wo gukurikira ngo yitwa ngwiki kandi mugerageze kuza muravuga gose kugira ngo abatumire bacu babumve neza. Jewe ni Sengiyumva Jean-Luc Clark na jewe nkaba n'umwaka ugira kabiri ndi muri iki gihugu cy'u Faransa nkaba naje kwiga génie civil. Wowe umengo ni umubosi bosi ni wipresent wongera warayamaze kuko none iyo mburujwa tubwire. Ariko gerageza utubwire nawe urabitwibwira ko bitarimo. Modini twa Odrinze Imana aba maze no kugira gatatu. Yego niga mu Faransa jewe jogira master du coup nahejeje nagize ibintu data science abatabizi le terme le plus médiatisé ni intelligence artificielle. Ego ni ivyo rero narahejeje ça a été un peu court que j'ai master 2 donc c'est ça. Murumva yuko Uburundi buhiriwe bufise incabwenge ntibazobura ico batwungura mbere bagomba babitangure ubunyene. None rero jewe ngoma ndababaze ibibazo bimwe bimwe kugira ngo mushobore gufasha abanyeshure bipfuza kuza kwigino. Mbega umunyeshure yoba yipfuza kuza kwiga ino mu Faransa yo bigenza gute? Bon, nibaza ko uko mu Faransa je kwiga. Gerageza kuza muravuga gose kugira ngo babumve neza. Uburyo bwo kuza kwiga ngaha mu Faransa nibaza yuko ahanini ni nko mu bindi bihugu byose byandure u Faransa des étudiants internationaux bica muri nuzenya organisation yitwa Campus France nifise yo droit kushobora kuzana abanyeshuri ngabo ba étranger. Eka mugabo nce mfatira aho nyene mbere ngira simbize mbaze Yvon. Mbega Yvon Campus France no kuvuga iki? Campus France novuga yuko ari nka institution ya gouvernement français iri mu Burundi ijoba nka role ya intermédiaire kugira ngo ifashe abanyeshuri bashobore gusaba amashuri b'abarundi bashobore gusaba amashuri ino mu Faransa. Donc hariho plateforme iriho muri iyo Campus France bayita Étudier en France. Niko bakeneye kugira ama licence générale canke master. Muri iyo Campus France nyene hariho n'iyindi plateforme bita Parcoursup. Aho niho abanyeshuri baca kugira ngo bashobore gusaba amashuri. Mu jambo rimwe no bakora institution ishobora ifasha
abanyeshuri b'abarundi kugira ngo bashobore kuza kwiga ino mu Bufaransa. nimba nategereye neza umva ni ibintu bibiri bihurira muri kimwe. Ni ukuvuga mwambwiye terminology ya Campus France muca murambwira na Parcoursup. Est-ce que mushobora kubintandukaniriza? Ninde yo bintandukaniriza? En fait, Campus France ni institution. Hanyuma muri Campus France iyo institution yarashizeho en place les deux plateformes kugira ngo abanyeshuri bashobore kukandidata. Kuko nabivuze hariho Parcoursup na Étude en France. Étude en France niyo abantu bakeneye gusaba kwiga licence canke master et même na doctorat. Parcoursup niyo abantu bakeneye kugira ama BTS ibintu nk'ivyo. BTS ni ukuvuga na Clark, BTS ni ukuvuga BTS ni 2 ans après après l'examen d'état. Oui, nico bita baccalauréat. Mu Burundi bavyita ma institut. Mu Burundi bavyita ma institut. Donc ça veut dire ugira 2 ans après secondaire, hama ugenda dans le monde professionnel directement. Mais si tu veux, tu peux continuer la licence. Mugabo à la base mu centre d'études internationaux bemerewe kugira Campus France. Parcoursup n'akantu à côté kenshi gambe n'abantu bita ko bari plus informés ariko cyane twifokarishije kuvyo yivaye ko aravuga vyerekeye abantu baza kugira baccalauréat licence. Parce que shoya mu zina 3 ariko yongeye ko Parcoursup ashobora gushaka ko zine kaje ziba indwi. C'est pour augmenter les chances. Ariko ahantu biza guhurira rero n'ivyo bintu bibiri nuko à la fin umaze kuronka ishuri ugava muri Campus France ifise un bureau au pays au Burundi nibo baza kuraba bagatanga projet d'études bakakonecter avec l'ambassade et tout. C'est à la fin c'est Campus France qui gère tout ce qui est relation entre l'étudiant et l'ambassade ni au commentaire sur ton projet d'études. Urumva rero ko Campus France ngira ngo nivyo Clark agira tubwire iravalida amadomande aba yagizwe n'abanyeshuri bifuza kuza kwigira. Clark nivyo bagomba tubwire. Bon, nagomba d'abord nongere ko yavuze kubaje kugira baccalauréat ngaho. Anye baccalauréat c'est pas la même chose nuko twe tuvyita mu Burundi. Kwe mu Burundi tuvuze baccalauréat tuba dufata yuko waje secondaire wagize imyaka 3 ya université uhejeje niyo cyo twita baccalauréat. Alors que ici bavuze baccalauréat baba bavuze secondaire. Bavuze ati urafise bac ni kuvuga yuko uhejeje secondaire. Rero kuva mu wa mbere mu université bayita ni bac plus 1 ou bien licence 1. Nivyo bavuga. Ruka rero ubu bariko barakostera akavuga ati muje ndafise baccalauréat ariko akostera par exemple muri master cyangwa akostera mu wa gatatu. Agacavuga ngo ufise bac umva ashobora kuba bivuze nabi agacabura ama chance uko nyene kubera genre siko bavyita ngaha anye. Ego cyonyine ndashaka gutanga témoignage ariho umugenzi twashikira rimwe ngabo yarashikira muri bac plus 3. Yareje bac plus 3 cyane bac plus 3. Ngabo il avait un diplôme de baccalauréat. Rero franchement yaragize ikibazo ngaha ni kubera ubu niba bitaba bavuga ati non diplôme de baccalauréat musanzwe ino baccalauréat ni secondaire. Bavye magina ashaka gushikira muri bac plus 3 cyangwa donc licence 3 yino ibari nje gutelefona ambassade turumva ico kibazo nibaza yuko nk'abarundi bava hiyo ko kuvugana na Campus France on makaba une lettre cyangwa quelque chose pour ne pas avoir ma souci nkayo bagiye baragira nkaho bandi cyangwa je sais pas hino rero bagira byama equivalence muri ministère sinzi ko byo bihari upa muga kugira ntihabe ino confusion de terminologie. Ico kibazo gisanzwe kizwi muri institution ya kaminuza y'u Burundi mwaba jeune ndagisubiyemo bakivuze neza ntimwihende nukuvuga yuko baccalauréat ino ingana na examen d'état. Examen d'état ni kibazo bakora kugira binjire muri kaminuza ugitoye aronka diplome bita baccalauréat.
ariko uwugitoye yatanguye kaminuza aba yinjiye muri licence mugabo naho muri licence bafise imvugo zibiri bashobora kuvuga bac plus 1 bac plus 2 ni ukuvuga licence 2 ou bac plus 3 ni ukuvuga licence 3 hatagiye kwa ayo ma plus ni ukuvuga ukandika uvuga yuko wewe urumva uhejeje examen d'etat ntibazobitegera canke ugomba gutangura master ukavuga yuko wahejeje bac bazokwibaza yuko uvuye muri secondaire mubimenye neza mufume mugenda aho mwize babahe aka notification kerekana ico mwahejeje icarico nivo mugezeko iyo ariyo kugira ngo ntimuzogire ingorane ico kibazo sici wanyu sici wacu kiri hejuru mu institution mugaba bijejwe tuzobandanya tubibabwira bukebuke bavukanye turiko turatera intambwe kandi je numva mubivuga neza nk'abadubuye kumwe tubivuga mu Kirundi ngo wiga dubuye mu Kirundi bavuga ngo niwe ngo aba yarabimenyereye ariko muriko mubivuga neza kandi nibaze ko biko bibafasha bariko baradukurikirana nagira mbaze none kugira utore campus France ucahe n'iryari Clark Campus France bon twe tukirondera byatangura muri novembre ou décembre bigahera muri février je pense mais ubu barahinduye bitangura début octobre quand bientôt je pense que ça va finir parce que je pense que c'est fin décembre c'est mi décembre je pense oui, pour abariko bararondera mu mbere donc licence 1 donc ça veut dire abahejeje secondaire bon ou bien abari muri université ngabo bifuza gutangura mu mbere hama bo muri abashaka kuhera genre licence 2 licence 3 na master ni muri décembre non janvier début ou mi-janvier comme ça amadate sinayibuka neza nivyo ariko kuri ico nibaza yuko kugira ntibabe aba ama confusion byo vyiza bagiye muri campus France ikorera barungike nimba ari kuri internet bagende muri guruguru kamwe twita guruguru mu Kirundi Google bandike ngumwungwiki bambwirira ingene bo kwandika rega biragoye abarundi murazi yuko études en France Campus France Burundi ouais. Campus France Burundi hanyuma ikindi naco kwa conseil kugira ngo bazohora bari updated ku mantuze ku ma information amwe bashobora kuca bagenda kuri bakagira s'abonner kuri ntozeye kuri Campus France Burundi kuri ya page ya Facebook yabo barashaka ama information aussi ya des réunions d'information ouais hariho n'umuntu ari chargé de ça qui est payé pour ça akorera kuri IFB akorera kuri IFB kuri Institut Français ya Imande ya Rukayo akora imbere ya Jidezo aho benshi bazi kuri CCF yemwe abanyeshuri ubwo babwita ubujede kuko aboneka kuwa kabiri no kuwa niho yakira abantu normal ugiye kuri accueil urajya nyine ukicinjira urashobora kwivuga ati ndondera nimba rero ntegereye neza ivyo muhejeje kuvuga mwagwaruka mwumviriza ubwo bujede ngurumva rero babahaye uburyo butatu mushobora gucamo kugira mutore Campus France ubwa mbere batubwiye bati uca kuri Google nyamba ngo musigaye muyita ngo babaza grand frère nyamba arivyo hanyuma uciyeyo ukandikamwo Campus France Burundi hanyuma abadafise Facebook muyikreye muco mugenda muronderaho nyene wandikamo muri moteur de recherche wandikamo Facebook Campus Burundi mbere muce mugira j'aime murayike ndazi yuko mubimenyereye ngira mvuze j'aime ntimucumva mubimenyereye icongereza ubu hama murayike canke mugire j'aime uburyo bugira gatatu naho mwogenda kuraba umuntu aserukira Campus France aho mu Burundi akorera kuri IFB hajya hahora CCF hanyuma mukabaza ibikenewe agaheza akabafasha mwabajene mwe hari ico nihenzemo canke hari ico mongerako bon pour moi kandi muze muravuga gose babumve ndakeneye ko babumva neza kuko tugeze ahantu bikomeye cyane pour moi
moi uwo muri IFB bon benshi bati CCF kugira umuronke uragenda hajya muri CCF hama bon deja bajya basiti nta na kimwe bakubaza uriko yinjira kinjira hama rero ukicinjira ucubona ahantu hari accueil rero muri accueil urashobora kubabwira nturinde no kugera kure urashobora kubwira muri accueil ati je ndondera umuntu atwara Campus France Jean tije shaka ibintu bya Campus France soit ari kibazo ufise afitiye inyishu wo kuri accueil arayiguha iyo atayifise naho aca kuronderera rendez-vous hama gacha kubwira ati uzoze tel jour telle heure hama mubonane hama ugende umubaze ibyo ushaka kandi c'est mieux kuko hari igihe ufise ama confusion y'ibyo uri kurarondera mugabo iyo babajije baraguha bon sikuba ko babizi byose mwa kame baraguha umuco gatoya kame mais à côté de cela hariho aussi ama atelier uvuga ngo si autre plus général bakunda kugirira abantu bagire postule ubu ndazi ko biri en cours donc c'est juste pour donner toutes les informations nécessaires au biroroshe candidat comment faire et aussi comment motiver et tout hari ibintu bitegurwa mugabo n'hésitez pas aussi yo kuja kuri YouTube aussi il faut être curieux gukora ubutumwa numérique hariho YouTube hariho ubwite Campus France yaba barundi cyangwa abandi bantu b'étranger abanyafrika barakwigisha ibintu byinshi nana comment faire le choix peut-être mettre après yose usanga kwera musanzwe mu buzima ibintu byose ibibazo camo hari abandi bantu kimukera kuri YouTube rero usanga ibintu byose uri kubiyumvira bigucanga bizoba bihari n'hésitez pas seulement kwilimita kuri byo mu Facebook cyangwa mu Burundi hari n'utundi tuntu usanga nk'abandi bantu si utumwe nk'aba West Africa bobo barakunda gukora ari mu jeune Diko Jan Diko Jan ari n'ubundi bonus na yuko izina kamwe je vraiment yarafashije vraiment arafasha même na procédure hébergement ibintu byose uravya nko kuri YouTube yiwe bwira vraiment usanga ariko ego aho je ndafise ikibazo ayo ma atelier uyasanga kuri Campus France kugira umenye amatariki neza kugira ngo abashaka kuzoya participamwo babimenye neza bazobisanga ngaho nyene ouvert au public ego c'est ouvert au public ni Facebook sur page Facebook aragira live kandi arapublia tel jour de telle heure à telle heure azohariho atelier live cyanya akavuga ati tel jour de 9h à midi par exemple hazobari atelier ngaha nyene muri IFB genre umva mukaza mugabo kenshi usanga huzura kare kwa kuko umva presque bose abaje mugayo ya Facebook live niyo kenshi bari nziza kandi wiconnecte ko directement usanga ariko mukamukurikira kandi ikibazo ushaka urandika muri commentaire aca yishura directement mwumvise bimwe byo gufyina ntibijamo kuko abazungu bapanga ibintu hakiri kare ngira ngo bazobitubwira mu kiganiro kizokurikira Yvon agomba yongere ko ikintu kimwe kugira ngo turangize iki kiganiro ca mbere ndabamenyesha yuko twateguye n'ibindi biganiro bizokurikira gushika mugeze ngaha mu Faransa bagomba babazane ivyo ari byo byose muratomboye muzobasororera abasha nahara aba diaspora muzobasororera Yvon bagomba bongere kwiga ni juste kimwe na gifasha cyane ana nkuko twako turavuga urashaka gukontakta uwo mwaja wa Campus France akora hanya muri CCF muga hari ikindi kintu hariho ama groupe WhatsApp menshi n'izite bo y'abanyene y'abarundi usanga bariko barabirondera n'izite pa yo kwinjira ego hari abantu donc ari utuntu dushaka tuza même no ngaha muri no video en fait twavuze ibintu byose hariho des petits détails uzosanga bamuhura nazo donc il faut yuko ujya muri zo groupe za WhatsApp ziriho ni nyinshi mugabo sur ça aussi il faut que abantu bakirtive bakino mu Burundi ko urabibona yo baja mu Faransa hariyo utuntu usanga tubira mu Burundi abantu bafasha abantu nko kuja Canada cyangwa nibo izo integrer muri simezenya mu ma service yawo Campus France giye kwa ibyo bintu vraiment bakora Paris intellectuel ko byose birashoboka no kuri kumara Campus France bikenewe yuko uriha amafaranga kugira bagufashe mu Faransa no ufise connexion ufise telefone bon ordinateur c'est mieux mugabo ufise telefone yawe irimo connexion franchement
urashobora kuvyikorera byose ntibikenewe kandi wegere n'abandi bariko barabikora mugirire hamwe kubera amadefi namwe ufise uwo ushobora kubaza bikoze n'hésite pas ntubuntu ari isole vraiment nta mahera bikeneye gutanga ngo vraiment ntibikenewe kuko hariyo abantu mugabo bakunda ivyoroshe kumva afise amahera nta kibazo kibabaza nuko iyo utanze hariyo abatanga amafaranga bigaca vyanga umva ko bibabaje ewa waraseseguye kuko kugira urinde ushika aha turabanza turiye aha twariko turadefinisa campus France ningene mushobora gushikayo nimwumva ibiganiro bikurikira kandi tubatumiye kuvyumviriza muzotangara muzobona yuko atawurya akatamugoye kandi noneho ngo akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze ze murashira hamwe ayo mahera ayo mamega mushira mu matelefone mwirabira imiziki gusa canke muhamagarana gusa yakoresha kugira ngo azobazanira ibindi bintu bisumbirije nivyo bita innovation entrepreneuriat si bindi rega nuko nyene ni bukebuke none ga mwabajene mwe nagomba dusozere iki kiganiro ndabakengurukira ko mwitavye ubutumire Ivo harakajambo kamwe ndaguhaye imisegonda 3 harakajambo kamwe woshikiriza abariko baradukurikira ego mba kino vuga gusaba kubyifuza birakunda c'est pas un rêve inini cyane nico umuntu aba yateguye mugabo si ibintu bigoye cyane kandi si ahantu abanaka none tuzokigaruka kico ego Clark bon kuri jewe novuga nti vuga gose Clark kuri jewe novuga nti umuntu wese yifuza kuza kwiga mu Faransa karibu kuko par exemple turavye aba West Africain bafashanije kuva kera kandi cyo kintu kirababaje kubona aba West Africain bo barafashanya entre eux mais twebwe entre nous abarundi ntidufashanya kubera iki aba campus France sitanguye ubunyene yatanguye kuva kera mais turiko tutangura kubimenya kandi sina bose barabimenya hari abantu akicimwe tuje dushaka kwiga mu Faransa kubera numvise nakayagiye agace yibaza ngo ujya mu ngo sinzi niba yabikuye no si ibintu bidakunda birashoboka bakurikire rero iki kiganiro kandi bagumye baraba n'ibikurikira byose bizoshoboka ntimutanga shaho mutanga mutitangira itama boss nako Audrey tumwita umubosi kubera yuko urumva niwe mukuru muri aba batatu none yarahejeje n'amashuri no kuvuga nyarutsa n'ingoga nta kajambo tubwira gusa navuga mu buzima ibintu byose niba ushaka kuza kwiga mu Faransa cyo nagondera ubwa mbere nuko witanga ivyo nakwijana ntuze ugiye kumuhara hama bidakunze ntacu zubwatije mu studio na 100% ivyakunze mwene byavuyeko hama soyez curieux hama urondera abagenzi mufasha ibindi byose bizokurikira Imana yarateguye kuza ngaho uzoza nta buhinga muri mu nta buhinga gusa ntunebwe nico kora abantu benshi twe turino turahura n'ibibazo n'ibyo gasanga umuntu ikintu kiroroshe ufise amamega mugabo ubunebwe wewe gusa ihe ndakurihe hama uzokinkorera ndi hangahe natokuriha mugabo uzobakubwira ngo ndakurihe ubwo n'ubunebwe twebwe muri secondaire kare kurazgere twabita muri secondaire abatunyi kandi n'ikindi kibabaje nuko n'izindi procedures zo kuriko dusanga hari ama information utazi kwasanga hari ivyo nk'ivyo hari ivyo bagusumbya wowe utabuzi kubera ya tuzobivuga ni mu kindi kiganiro kwasanga nta kimwe uzi parce que c'est pas toi si wabikoze erega turaciye ubwega abarundi nuko twisubiza inyuma twamenyereye ko badukorera ivyo gukorerwa abasha vyaraheze je nibaza yuko mwoca kenge kandi baraduhaye amatwiyo ariko ndabahaye rendez-vous nukuvuga iki ni ikiganiro tugarukirije ngaha ndabahaye rendez-vous mu gikurikira tuzobabwira gushika mwashitse nino ningene mwifata turabakengurukiye rero ko mwadukurikiranye twongera tubasaba yuko mwogenda mukafyonda kuri s'abonner kuri j'aime na partager mu Congereza musigaye muzi Congereza subscribe na like na share
hanyuma kugira ngo muze murabona n'ibiganiro nakarya kantu k'inzogera karya gakengero kagafyondako ukaca ufyonda kuri toute mu gifaransa ndabizi ngene vyanditse kugira ngo uzuraronka ibiganiro uko tubishize en ligne murakoze rero ndabakenguruki murakoze cyane merci Muri peace.